speaking in tongues, ibisaba tax, ibisaba verse, speaking in tongues, ibisaba tax, ibisaba senga champagne y'ukuri duhugu cike mukuru niyizi byabo by'ukuri ngaho by'ukuri n'ibyo tax gutitira egera nkemo figura umutima tasize uko bagira egera nkema kugira guskira no sivyo tidakurondera je no nabivukanye imbere nk'impano nkanga mvuga mutima inzumuriro n'ibibazo pizza ndabicana umuriro bakanja mu dimension kanitse kuri any question ndagira ngo maguru bitari vision devo nawe harakaba senga mu mpingo nkanavuga amabanga asetera ubuzima bw'umuja mu kaga bakatoza nkakaruko mvumba taxi n'ubushobozi mu tabza zibumba dishikira nkabira mwa byawe n'ubundi tabora dishikira nkabira mwa byawe akiburi Devil, you're in trouble. Nabyawe n'Imana iri able. You're in trouble. Mwana w'Imana namenye ko imusigi ibirenge. Niyo mpamvu tutena by'agahenge. We ntubwire ngo nanagarike. Akabeje vuba kandi nk'urushinge. Devil, you're in trouble. Devil, you're in trouble. You're in trouble. No, I'm here as God in the face. I'm here as supernatural. Natukanye nka damu wa mbere mbere. Umari nka damu hanyuma. Sininga bo bifatira mu kaniko. Je kuba mpari kubiswako. Sininga bugira isukingo. Je mari mu tango bugingo. Andagira sagagura ubunge bwawe. Bamaguri by'abaje basibikira yawe. Je no, se kira yawe. Ese muri bandi? Nitwa David Garden Fresh. Tony Garden Fresh. Garden Fresh ni iki? Garden Fresh ni itsinda ariko yitwa band ikora umuziki turabaririmbyi. Okay. Garden Fresh yatanguye ryari? Yes, Garden Fresh yatanguye 2020. Mukora uyuhe muziki? Ndavuga style mukora. Dukora gospel rap. Kimwahisemo gukora gospel? Yes, gospel si twebwe twabihisemo ahubwo nibyo byaduhisemo. Bo nitwigeze twicara tuvuge ngo dupange ngo dukore gospel ahubwo kubera ko nicyo twaremewe. Gukora gospel rap just nicyo turi. Yes, no kuvuga ubutumwa bwiza aho turi hose. Ni identité yacu. Kabisa muragaragara nk'abana b'Imana. Ni izihe mbogamizi mwagiye muhura nazo? Imbogamizi twahuye nazo ni byinshi umuntu agenda ahura nazo ariko hanini novuga imbogamizi n'abandi basanzwe bahura nazo cyane ko dusanzwe dukora ino style ya rap. Urabona ko usibye no muri gospel rap hari ukuntu usanga hari amajambo bari inyuma yayo. Rero abantu kuba dukora rap muri gospel byarabacalenginze ariko ubu bagenda bimenyera kubera ko akenshi abaraperi bazi nk'abantu bacoma system b'amabandi mvumba ariko ntabwo bo byumva ko system muri gospel uzamo rap. Ako twe twatawe yuko rap. Ingo mufise indirimbo zingahe? Yes, dufise indirimbo zibiri zimaze kujya hanze. Sibye ko hari n'ubundi buryo tugiye kuvugurura ukazuza mubona ibihangano byacu. So indirimbo ziri kuri YouTube ya Garden Fresh ni zibiri. Ni uruhe rugezo mushaka ko imiziki yanyu igerako? Cyane urugezo dushaka ko imiziki yacu igerako tukeneye ko iba international. Hari meeting igakwiragwira mu bindi bihugu byose. Cyane cyane yuko ari gospel tukeneye kumva abantu bose bumva gospel kandi kabashikira neza cyane gose. Ikindi nacyo kure tuko turavuga dushaka ko imiziki igera ni mu mitima y'abantu apana gusa ko yogera kure mu bindi bihugu. Turakeneye ko umuntu yumva umuziki wacu and then ukagira iki uhinduye mu mutima wiwe akabaho ubuzima yakuye muri uwo muziki. Hari nko buririmbyi w'icitegerezo mufise murabira ko canke mushaka gukorana collabo nawo canke mwakoranye? Yes, jewe kuri jewe kweli buri mu artiste wese akora music aranyinspira kubera ko abafise ibyo ndusha ni benshi. Nabahe baririmbyi mwakoranye collabo canke mupanga gukorana nabo? Nta baririmbyi twakoranye collabo ariko tuko tupanga gukorana collabo n'abandi baririmbyi bakora gospel. Benshi bagiye batandukanye. Nuwe muririmbyi ukunda? Nkunda crew Maverick City. Nuwe mukino ukunda? Basketball. Office umukunzi?
wapi mufashe ni irihe jambo ry'Imana ukunda? Ijambo ry'Imana ni nyinshi gusa Yohana 10:35 ndarikunda cyane. Tony, vuga mu majambo yose CPU. CPU Central Process Unit. David, vuga mu majambo yose NBA. NBA National Basketball Association. Ubwo TikTok irarangiye tugana ku musozo, twashaka tubabaze ikintu kimwe. Ni ikihe kintu wobwira ababakurikiye aka kanya? Cyambere ndabakunda cyane, ama bakomeze badukurikirane Garden Fresh. Narababwira yuko twaje, ewana twaje. Umva atamaje munishe novuga ariko twaje turababona. Nubwo tubabona hano twashaka kubabaza ni izihe nzira abakunzi banyu bobonamwo ibihangano byanyu? Inzira abakunzi bagiye kubonamo ibihangano byacu, inzira imwe yonyine tugiye koreramo yitwa Gisha TV. Ikintu gishasha, umuntu mushasha, ibintu bishasha, twaje shasha. Ni ibintu bishasha kabisa bitari bwigere biboneka. Mubyitege kuri Gisha TV as Garden Fresh. Boom. Nitege ibintu biryoshye. Nk'abana bafite umugisha tugendana umugisha n'ikintu gishasha, ibintu bishasha, umuntu mushasha. Majabo make bitege kiki, kira kitu chote ni kiki. Guys, hari abantu benshi batarabona ariko je nagira amahirwe yo kubabona no kumva ukuntu muririmba n'ibihangano byanyu, ndabikunda cyane. Rero aka kanya nagira ngo mumbishe abakunzi banyu nawe, mumbise amajwi yanyu, ibintu byanyu ukuntu ba muri vibe ya zadanje, muturyohere mbere yuko daguruka muri kino kibanza. Twagiye. Okay, no up and down, just calm down. Be life, it is so very strong, very high. Don't fight the time, look me my background. Fake laps in the ears, near first other. I'm sorry, kuvuga ko ndi Imana. Abari no mubiri ntawe tungana. For real, no go hero winner. Ngaje bose baboneka nk'abaganja. Okay, gwino hino hiyo huyu bino. Wakira umuhungu atanye umucuri uzuzo. I'm gonna shine like a nappy fool. Darkness down like a nappy fool. Okay, I'm gonna shine like a nappy fool. Darkness down.